nagomba gusa nibutse ko umugambi Tubakarorero mu nyigisho zawo ushimikira cyane cyane kwirondoka rijanye n'amagara meza haba mu Urwaruka haba no mu bubatse. Murumva ijanye n'amagara meza ririmwo guhindura inyifato mu Urwaruka na cyane cyane guheba ibintu by'ubuhumbu, amarigara, guheba gutwara imbanyi batifuza. Kuko jewe muri rusange ubu ngubu nsanzwe noroye inkoko, ni kuvuga izo nyigisho zitaraza je nari nsanzwe ndi umworozi w'inkoko 200. Mugabo izo nyigisho maze kuzironka zo kuzuiza igitabo c'umugambi zaramfashije cyane kuko zatumye nshika ku nkoko zirenga 100. Mu gihe ntari kwaronka nk'izo nyigisho ntago niyumvira na gatoya kuba nogirene no duga nkashika ku nkoko 100. Ni tuje kugira tumushingira intahe ku nyigisho yashoboye kuturonsa mu mwaka uheze wa 2022 aho yatwigishije ukuntu buzuriza igitabo c'umugambi. Reka duswe tubashimire bakunzi ba Mabayi Media TV kukungene mudahengesha kubandanya mudukurikirana. Rero nkuko musanzwe mubizi ikintu cyose kiko kirabera ngaha muri Mabayi natwe murazi ko twama dushaka ko tukibashikiriza. Kuri uyu munsi rero igenekerezo rya 4 kwezi kw'icumi umwaka wa 2023 twako turatembera mugabo twasanze ahari hakoraniye abantu atari bake mugabo natwe tuvuga duti twaharengana tutabanje kubaza ibyo ari byo. Naho rero twashimye guraba umwe muri bo warasanzwe abarongoye ariko atanga ibyo ariko aratanga kugira dushobora kumuganiriza nga kuri Mabayi Media TV n'abashobora kugira ico atubwiye mu byo bari basanzwe bariko barakora. Turabaramukije nyakuba. Turabaramukije cyane. Ibyo kunda ko mu idondo bakora dukurikirana kuri Mabayi Media TV. Ego murakoze cyane. Je nitwa Manirakiza Emmanuel. Nkaba nkora mwishira hamwe service Yezu mwiza, nkongera kandi nkaba nserukiye ishirahamwe Kere Internationale mu Burundi mu mugambi witwa Tubakarorero uriko urarangura ibikorwa byawo ngaha mu ntara ya Cibitoki. Nagomba gusa nibutse ko umugambi Tubakarorero mu nyigisho zawo ushimikira cyane cyane kwirondoka rijanye n'amagara meza haba mu Urwaruka haba no mu bubatse. Murumva ijanye n'amagara meza ririmwo guhindura inyifato mu Urwaruka na cyane cyane guheba ibintu by'ubuhumbu, amarigara, guheba gutwara imbanyi batifuza. Mu bubatse turavuga ibijanye no kuvyara ku rugero, murabona aho ibintu bigeze, ibiciro, kurera abana, kubigisha, kubagaburira ni byinshi. Turavye rero aho bigeze turavuga ko ibyo kuvyara ku rugero ari ibintu twoshira imbere biri no muri politike y'igihugu. Turashimikira kandi kujanye no kugwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme, navyo nyene biri mu bizingamika iterambere mu kibano. Bwa gatatu rero turashimikira kucerekeye kwigisha Urwaruka na cyane cyane Urwaruka n'abakenyezi n'abandi bose barimwo kujanye no kwitunganiriza imigambi kugira bahebe ingeso zimwe zimwe ariko biyumvire gutera imbere haba mu miryango haba no mu Urwaruka. Ego murakoze. Ego none uno munsi twumvise ko muvuze ibintu byinshi. Uyu munsi mwazanywe n'iki ngaha muri komine ya Mabayi? Ego murakoze. Nkuko nababwiye ku bintu bitatu umugambi Tubakarorero ushimikirako, turabyigisha biciye mu maformation biciye no mu mahimiriza byo twita sensibilisation, cyane cyane kenshi duciye kugwaruka rwacu rw'abakorera bushake baraba amashira hamwe yokoze no kurana n'abandi bakaraba amasensibilisation ku masantre jeune no mu kibano. Iyo tubigishije rero ku masensibilisation ntiduheza ngo tubireke gutyo, turaheza tukaza turaca hirya no hino kugira turabe yuko inyigisho twabahaye hari ico zabamariye, zaba izo guhindura inyifato, zaba izo gushira mu ngiro imigambi y'iterambere. Uno munsi rero ahanini twari twashitse ngaho kugira ngo turabe hariho abajene bashika 200 twari twahaye inyigisho zo kwitunganiriza imigambi, ibyo bamwe bita entrepreneuriat mu rurimi rw'igifaransa. Mu mwaka uheze mu kwezi kwa 11 twari rero twacinga kugira turabe abantu baronse izo nyigisho ko hariho umwe abashoboye kuzishira mu ngiro mu bikorwa byo kwiteza imbere. Twaryohewe rero yuko twasanze hariho abatari bake n'ahatari benshi cyane bashoboye gushira mu ngiro izo nyigisho. Twari twanabatumiye kugira ngo turaba bashoboye kugira ico bakoze. Twabonyemwo abasore bashoboye kugira imigambi y'ubworozi bw'inkoko. Twabonye umusore yashoboye kugira imigambi yo kwikorera yo gukora ibya byerekeye farmasi veterineri y'amafarmasi adandaza
imiti y'ibitungwa kandi batubwiye ko biriko biragenda neza. Twabonyemwo umukenyezi akiri muto ari muri koperative yashoboye kugira umugambi wo gukora ifu y'ubuyi kandi ariko aratera imbere. Yatubwiye ko ashobora gukora ibiro 80 ku ndwi, urumva ko biriko biraza. Uw'inkoko yatubwiye ko afise inkoko 110 zigomba guta amagi zose acaza arayadandaza. N'uwi farumasi yatubwiye ko nawe nyene ariko ageze ku ntambwe ihambaye. Ivyo rero bavuze ko bashimira umugambi Tubakarorero ku nyigisho babahaye. Bamwe baratubwira ati burya hiya itabo c'umugambi mwatwigishije gukora nico twashoboye gutanga mu mashirahamwe nka Padane nka Payeje kugira bashobore kutwongereza umutahe dushike ku ntambwe dushitswe kubu. Ibyo rero akaba dushimira umugambi Tubakarorero naho batabahaye uburyo bw'amahera, urumva ko babahaye uburyo ubumenyi bashobora kugira ngo bawushire mu ngiro. Hariho n'ababushize mu ngiro batabindire financement, n'abandi bashoboye gutanga igitabo cy'umugambi akabaha financement. Ico rero twagishimiye cyane gose. Hari n'uwatubwiye ati mu nyigisho mwampaye narazishikirije abandi timwabare nazishikirije nabo harimo 5 bagombe baronke financement muri Padane. Murumva ko ari ibintu byiza cyane. Yego murakoze. Haba hariho abo mushobora gutera akamo. Yego murakoze. Ikintu cambe abo twotera akamo urwaruka nyene. Murabona ibihe turimwo ari ibihe bigoye, aho naho warahejeje amashure kwiyumvira ko leta izoguha akazi cyangwa ishirahamwe kanaka rizoguha akazi, murabona ko bisigaye bigoye. Abizuwe ni benshi sicyo kimwe na kera. Turateye akamo rero urwaruka aho bari, umwe wese yiyumvire nyine ashaka gutera imbere mu buryo buke afise. Uronse 10.000 yabike, uronse 20.000 yabike, amaze kwira 30 wiyumvire ko wogura inkoko imwe, wiyumvire ko wogura urukwavu, wiyumvire ko wogura ikibuguru c'ingurube. Ejo ni yavyara ubu hejeje kuronka umutahe, ahubwo basigara bakorondera kugira nabo bahakazi. Ibyo ni rero dutera akamo urwaruka. Abajejwe intwaro nabo nyine turabatera akamo kugira ngo badufashe kuza barajijura urwaruka, barafate mu mugongo. Bababwire kuva ku marigara, bababwire ingene botunganya imigambi, bavavano n'ingeso zimwe baja kwirirwa bicaye mu mafilime baraba ingene abantu bakubitana ingumu, bakirirwa bisha baraba ingene bariko barakina imipira mbere yabaye kera. Ugasanga nibyo biganiro mbere bihari. Ugasanga abandi birirwa mu buhumbu, ugasanga umwigeme avuye muhira ngo agiye mu misa ya mbere mu gitondo agataha saa 3 y'ijoro. Mwiyumvire ibikorwa byo bateza imbere, na cyane turakangurira cyane abigeme n'abakenyezi. Mwibuke yuko abigeme n'abakenyezi nibo benshi mu gihugu cy'u Burundi. Hamwe abantu barenga icakabiri cabe n'igihugu mu gihugu cy'u Burundi batofatiye mbere gukora, naho hoba kigoro kameze gute igihugu nicotera imbere. Turashira ingufu rero kubigeme kugira ngo benshi bigira sinda bibazwa, ugasanga bibaza ngo azotungwa n'umugabo, ugasanga bibaza ngo azoza araronka abahungu bamuha agafanta, bamugurira utuvuta. Biyumvire kwera bafise amaboko nk'ay'abahungu bafise, nabo gukora amaboko mu mpuzu bakore. Turateye nakamo Centre Jeune iraba urwaruka rwo mu Komine nka yose, bahereye ku bari hafi bazi barakoranya urwaruka babigisha iby'iterambere, bakorane n'ikigo Payeje barafise amahera menshi yo gufasha urwaruka, ariko ntibazoyayora ngo bayahe urwaruka gutyo baterekanye imigambi, baterekanye imbere ko bari ku kivi. Kwa kamera turanagatera n'abarongoye ikigo Centre Jeune, abarongoye Payeje bahimiriza urwaruka, batunganye amahimiriza, batunganye ibiganiro by'ingene urwaruka gova mu byimvira ataco bimaze, bava mu nyifata cikimaze, mugabo biyumvire iterambere na cyane abahereye ku buryo buke bafise. Murakoze cyane. Bakunzi ba Mabayi Media TV, raba munsi iki kiganiro ukaba utaragira sabone cyangwa subscribe, aho hepfo nyene cyo haraba uce uhakora, maze kuhakora cyo hari agakengeri cyo gakora ko amahije gukora ko cyo bahanse tute canke all, naho nuco hakora kugira uzo kwamushikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma. Reka tubashimire cyane kuri uyu mwanya mushoboye kuturonsa kugira mushoboye kugira ico muvugiye kuri Mabayi Media TV. Ego namwe murakoze cyane gose kuri iyi bonesha kure yanyu. Namwe bigaragara kigoro mugira cyane kugira ngo ibiganiro canke amatemwanyaje y'urwaruka rumaze kugira ico rushikako, kugira ngo bishike kure mu bisangize n'urundi rwaruka rwabo rw'imabaye rwabo rwo mu yandi makomine, mbere
rwabo bwo mu gihugu cyose mbere n'ubwo kwisi hariho n'abandi bo kwisi nabo nyene mu bindi bihugu byo muri Afrika batariko barakora mugabo ibi biganiro birashobora kubagerako murakoze cyane tukaba kandi duhamagariye Urwaruka kubandanya baza bararaba imbonesha kure Mabayi Media TV kugira ngo bahamenyere ibitari bike murakoze murakoze cyane ariko kandi ca duhamagara bamwe mu bari muri izo nyigisho mu bari baje gutanga ibishinga nta by'ibyo bamaze kuronka muri Tubakarorero kugira nabo bashobore kugira ico bashoboye kutubwira turakuramukije amahoro byo kunda ko widonda bakora dukurikina kuri Mabayi Media TV ku mazina yanje ni Urwaruka kome mpamvuka ku mutumba wa Kibande abasanzwe ndi mu Urwaruka rusanzwe rurukiye mu mugambi Tubakarorero n'umugambi Padane twabonye ngaha mu diwojya muri mu bintu bimeze nk'inyigisho hajya byari biki mwari murimo ni kuvuga muri rusangi nuwarasanzwe ariko ashira umugambi mu ngiro Tubakarorero ariko aratubaza ku nyigisho twavuye turonka ni kuvuga mu misi heze mu mwaka uheze yaraduhaye inyigisho zijanye no kuzuriza igitabo c'umugambi muri rusangi yaraje kurimbura arebe aho abarose izo nyigisho muri rusangi gushika umunsi aho bageze izo nyigisho none muvuze ko zabaye mu mwaka uheze hari akamaro mwabonye zari zifise ni kuvuga akamaro kari gahari cyane kuko jewe muri rusange ubu ngubu usanzwe noroye inkoko ni kuvuga izo nyigisho zitaraza je nari nsanzwe ndi umworozi w'inkoko 200 mugabo izo nyigisho maze kuzironka zo kuzuiza igitabo c'umugambi zaramfashije cyane kuko zatumye nshika ku nkoko zirenga 100 mu gihe ntari kwaro nk'izo nyigisho ntago niyumvira na gatoya kuba nogirene no duga nkashika ku nkoko 100 ni kuvuga maze kwiga izo nyigisho z'umugambi Tubakarorero zo kuyuzuriza igitabo c'umugambi nahavuye ndonka ibakwe ryo kuza kudepoza ico gitabo c'umugambi mu mugambi Padane biratuma umugambi wanje bawemeza ndaronka uburyo buriko buramfasha muri uwo mugambi uravuga ko ubwo buryo baronse muri Padane aho bwa bwaravuye ko hoba harimwo ukuboko kwa Tubakarorero na cyane gose kuko mu nyigisho naronse natanguye kuzihabwa n'umugambi Tubakarorero nditunganyiriza umugambi nduziza agatabo c'umugambi bimpa rero gutuma ndonka amahirwe menshi yo kugira nuzize ico gitabo c'umugambi Padane bivuye ku nyigisho nahawe muri Tubakarorero abadashobona akamaro k'umugambi Tubakarorero ushobora kubabwira iki ico no bahamagarira no hamagarira Urwaruka rwinshi ruracafise ibintu byo kwijajara ntibabe bashobora gukurikirana ibintu vyerekeye amashira hamwe na cyane kuko umugambi Tubakarorero jewe warahamagaje abajene benshi mugabo uri kurareba muri rusangi nta benshi bitabira umugambi Tubakarorero nkaba bahamagarira kwinjira muri centre jeune kuko umugambi Tubakarorero usanzwe uri korakorana na centre jeune tukabahimiriza kuza kwinjira muri centre jeune kugira za nyigisho twe twaronse z'umugambi Tubakarorero zo kuzuriza igitabo c'umugambi tuzisabikaye ku rundi Rwaruka ubu ni twaza muhira iwawe mbe gusanzwe bahe jewe sanzwe mba ku mutumba wa Kibande mugabo umugambi nyezi yanawukoreye mu Kivogero kubera ko ariho umuyaga nkuba ushika kuko inkoko zirakeneye cyane umuyaga nkuba ubu ni twaza mu Kivogero izo nkoko tugiye zirenga 100 tuzozisangaho neza cyane zirahari kandi ndabahaye karibu reka tugushimire cyane kuri umasho kuturonsa isa nanyu murakoze turakuramukije amahoro cyane mwo kwidonda bakaba dukurikira kuri Mabayi Media TV yego cyane akazina kanje banyitwa Bimenyimana Jean Marie nkabasanzwe mvuka ku mutumba wa Nyagaseke nkabasanzwe ndi umuvuzi w'ibitungwa umuvuzi w'ibitungwa kuvuga veterinaire yego mwebwe namko twabasanze hari abandi bantu batari bake wari waje mu bikiweho yego twari twitavye akamo kumushigwa w'abikogwa wa Tubakarorero aho twari twaje tuje kugira tumushingira intahe kunyigisho yashoboye kuturonsa mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022 aho yatwigishije ukuntu buzuriza igitabo c'umugambi ico gihe izo nyigisho hari akamaro weze maze kukugirira akamaro karahari cyane ego yaratwigishije ukuntu buzuriza igitabo c'umugambi twarashoboye turiga izo nyigisho zaradufashije cyane mu gufasha gutanga naci igitabo c'umugambi tugitanga mu mugambi wa CNV Padane turatanga umugambi wacu wo gushira mu ngiro pharmacie vétérinaire ari inzu idandaza imiti bitungo umugambi wacu warashizeho uremezwa neza ko twodandaza mu gihe bace baduha financement
bace baduha uburyo bwo kubandanya tudandaza imiti y'ibitungwa. Nsubiye gato inyuma, je nasanzwe mfise petit pharmacie mu gifundi wacu mu kiveterineri, usanga ari umuveterineri agenda afise akabege mu mugongo. Hama gushikaho ntanga ico gitabo canje c'umugambi, bashobora kudushigikira, niho naje hamwe n'abandi tuba abajene bashika indwi, duca turatanga umugambi wacu, igitabo c'umugambi, niko baca baradufasha, baduha financement. Ubu ngubu dufise pharmacie ku isoko ry'Imabayi. Niba atari banga ico gihe mutanze ico gitabo c'imigambi babaye amafaranga angana gute? Ego nta banga ririmwo, twaratanze igitabo c'umugambi baduhaye amafaranga ashika mu miliyoni 6. Ubu iyo pharmacie yanyu irakora kuri kwamye imiti iruzuyeyo? Ego ubu ngubu ugeze ku isoko ry'Imabayi urahasanga pharmacie idandaza neza imiti y'ibitungwa. Wovuga nk'akanimero ka telefone ku buryo uwo bari kuradukurikirana kuri Mabayi Media TV yipfuza ko mushobora kumuha umuti wo kuvura igitungwa ciwe, ashobora kuba gucako kugira ashobora kubatora? Ego akanimero ka telefone kubipfuza imiti y'ibitungwa canka bipfuza kuja mu mihana yabo kubavurira ibitungwa, inimero zayo nizi 69 amajana 8 amajana 81. Ubu yoza basanga hari akeshi nto muba mukunze kuba muri kujyo na Mabayi Media TV musa ashatse kuhashika kugira irabe ibyo mukora izohabasanga? Ego cyane, twebwe amasaha y'akazi turayafise, dukora iminsi yose kuva isaha z'agatondo za 6 gushika isaha 1:00 z'akagoroba. Reka tugushimiye cyane na wewe kuri uyu mwashowe kuturonsa. Murakoze cyane. Namwe bwo mudukurikirana kuri Mabayi Media TV turabakengurukiye cyane, ahasigaye naho butaha. Bye bye.